kaze mu gihe cy'impemburo. bakunze twaba dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasanga ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 24 umurongo wa 49. Luka 24 umurongo wa 49 handitse ngo, umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Mukundi uri kuradukurikira, ndakwifurije kwambikwa n'Uhoraho, kwambikwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Si ubwa mbere Uhoraho yambika umwana w'umuntu, si ubwa mbere yateguye kwambika umwana w'umuntu. Byarabaye Adamu na Eva bagikora icaha, ngo amaso yabo arihweza, babona ko bagenda amenya, bagira isoni, barinyegeza, bacarondera ibibabi barabidambikanya, baragerageza. N'uyu munsi hari abantu bagerageza kuja mu nzoga, kuja mu bindi ngo barabe ko woronka amahoro. Ariko nje kukwara ngo umwami Imana niwe wenyine ashobora kukwambika. Abakijijwe bambikwa agakiza, bambikwa impuzu zo kugororoka, bambikwa ikanzu zera. Ariko ntuwambare iyo gusa, usabe wambika ubushobozi. Igihe umwana w'umuntu yacumura, yambuwe ubushobozi, yambuwe ubushobozi bw'Imana, yambuwe ijambo ry'Imana, yambuwe imigendane y'Imana. Ariko mpwemu yeraje adusubiza kugira imigendane n'Imana, kubona Kristo, gukunda Kristo, kugenda mu ijambo ryiwe, kugenda mu bushobozi, kutahura nk'icaha, gutsindwa n'icaha, gutsindwa, kumenya iby'amateka, kumenya ibizoza. Ni mpwemu yera bishoboye. Si ibyo gusa, no gusenga ngo ntituzi gusenga uko bikwiye, ngo ariko mpwemu yera wazi ibyo Imana igomba, niwe adufasha gusenga nk'uko Imana ishaka, atunihira iminihiro itovugwa. Mukundwa rero uri kuradukurikira, ndakwifurije kubona ubushobozi bw'Imana. Wambike ubushobozi buvuye mu ijuru. Uhoraho akwambike, aho agakengegwe kaciye akwambike icubahiro, aho isoni zaciye akwambike ubushizi bw'amanga no kugenda wemye, aho agacinyizo kaciye uneshe, uhaguruke, uhagarare, ugende ushikamye. Uhoraho akugirire neza, Uhoraho akuzuza ubwenge, Uhoraho agutoneshe, Uhoraho akwambike ubushobozi. Unyotegwe mpwemu yera nk'uko Yesu yavuze ngo murindire. Benshi barakizwa bagaca birukanka mu bikorwa, bagaca birukanka. Na Yesu yararindiriye, arinda kwambikwa ubushobozi. Elisa yaterewe ko mutamana, yumva yambitswe ubushobozi. Eliya agiye kugenda aravuga ati nta kindi nifuza atari imigabane ibiri y'impwemu yawe. Aho Eliya yaduzwa mu ijuru, Elisa yatoye umutamana wa Eliya. Uwo waramufashije. Ndakwifurije ubushobozi bwa mpwemu yera, ndakwifurije kwambikwa na mpwemu yera. Uneshe, ugire ubugingo bunesheje, ugire ubuzima bunesheje. Wambikwe ubushobozi buvuye mu ijuru. Ureke kudambikanya ibibabi, ureke Uhoraho umwe yaronkera Adamu na Eva ico kwambara, isoni zikavaho, akwambike nawe, agukure ku isoni z'amadeni, agukure ku isoni z'ubukene, agukure ku isoni z'ivyaha. Umwegere, umurindire, niwe azi gutabara, agufashe. Yarabikoreye abakera, bari bafise ubwoba, ba Petero na ba Yohana. Bamaze kwambikwa ubushobozi ntibasubiye kugira isoni, ahubwo baja mu gisagara, bafasha benshi, bahagurutsa ibimuga, bahaza abashonje, bakiza abagwayi. Uhoraho akugirire neza, nawewe agushoboze, uhindure ubugingo bwa benshi bagukikuje, kandi n'ubwa buhinduke. Uragahezagirwa, utegwa iteka n'Uhoraho. Murakoze kudutega yompi. Imana ibaha umugisha, mwebwe n'abanyu n'ivyanyu. Murakoze mu izina rya Yesu, amen.